mana umviriza oya umviriza maze Madiba oya mureke mana Hello les fans de INYISHU media kuri miko mukubona nasi behind camera mukubona na Benisha. So guys umutibe muramuze bitwa Jay Chance muramuze Mr Madiba wakanyama w'amanyama umugabo w'imbwa w'umushenzi atazi kumenya amaraso yiwe hewe ubu ntagonda mutinye ntagonda kubaha nagaciro na we no guha wowe umugabo w'imbwa w'umurofa yahakara amaraso yiwe so nitwishirisha ava imbere uno musi Jay Chance yamamagirwa ati nice ndagukeneye sivyo binjye ngo vyinduru no uno musi ni pause amajambo umwe ati umuntu uramuhana udamukubise maneno yako tu amajambo akamwihanira yonyene so Jay Chance igenda kwijambo ni wambwiye ati nice ndagukeneye hayo nkene gukubwira ndamukiriza kwanza abakunzi ba INYISHU media abakunzi ba INYISHU media kumazina banyita Jay Chance na mana Chance buri musi na vese nkamandi ko ndazicana okay mu mazina mu bisanzwe muhora mubona jewe ndumuna kurikirana gateka kamishiki wanje kugira ndamukurikirane areke kugogwa areke guca mu bibazo hama Mr Madiba kuri no musi cyatumye mamagara nice nuko nabonye Mr Madiba ikiganiro ba postinza ta mutima afise nana maraso ahubwo ngira numuzimu wapfuye uri kuragenda kuri inosi Jay Chance ndagushigikiye n'umugabo camere mugabo w'imbwa umugabo atazi kwihagarara ko yishimye ngo afise ubustare nyabakimwe na mama urahitinga munyu muraja hasi je abantu bari hejuru ndabarindiriye hasi one day mutashuka tu ico navuga ati uri umugabo w'imbwa uri umugabo w'umushenzi nukuwe kwitwa umuhungu we ukuri kurabona ko ndi umugabo w'imbwa ni uri kurayibona abandi barabona yuko jewe ndi umuntu we les fans dakene commenter kwiri jambo Mr Madiba umugabo adafise umutima umuntu amukoga asha gutwara inda niyo ati awu yafise amaraso yanje agenda na munda arira ati yo ndikoze baramunda ntagire na santima uri umugabo w'imbwa wamushide nabisubiyemo nice ntunteranye ku bantu je mumve basi mashaka kuntahura je ivyo niko ndavuga mu bitahure je umukobwa yaraje arandondera aransaba urukundo umukobwa ni yakurondeye kuko ujya mudadajira namurondera binyibwije ntiyanyibwiriye me abahungu yo maze gutera madari muri byo mwitwaje ati nje yasanze iwaje reka kumupompo basi reka je nishiye makosa nakoze amakosa kubera we umaze imisi unyandagaza kweri sindiko ndakwandagaza ko ati byo wakoze umugabo w'imbwa w'umushenzi byemere hageze yaho je umbabaza reka basi je ndaguhe untahure basi namaje nkeneye Jay Chance umugabo w'ijambo ni junja genda kwijambo mbwiye byo bamagaringa kuko simva n'ivyo shaka anyumve sawa mukaba mutabishaka reka niki Madiba umviriza ikintu kimwe ndakubwire mushiki wanje mureke wenyene mu buzima bwiwe wenyene nsize nigere mbona umukurikirana guje kuraba gwivyakurikiye byabaye iki namwe umwana atari gwawe si gwawe bireke rero kuko umwana je nzomwirerera uzomwifatira n'abandi bafise umutima bazogufasha kurera umwana singombwa uyu mugabo w'umutima atamutima afise azimbira avuga ati ngo ibagiye kwatanga gusuzuguza igitsina gore Madiba umugabo w'imbwa narisubiyemo uri umugabo w'umushenzi ubu sinye gutinye sinanakubaha ibyo bintu bibiru bimenye sibyo sikogopi wala sikoshimiye utiyubashe nta uzokubaha icambere uri umuhungu utubatse igitsi utubashe igitsina gore na uzokubaha wowe uri umugabo w'imbwa imbwa nukuywe no kwitwa umuntu Madiba duzu kukeneye ikintu kimwe gusa sinze nigere nkubona unatumbera aho mushiki wanje ari cyangwa aho jewe ndi nuzugigero hatumbera nkuko bikunaniye gufasha umuntu ari mu bihe bibi unamwegere no mu bihe byiza iryo cyo ndaririnziriye ko nori ndi umusi Jay Chance nka musaza w'umukobwa gwati uko umwana nzomwirerera hariho abagira neza bazodufasha Imana kandi iriho iyizanye umwana bivuzanye n'isani basi ndagwiye komprotemazi wanje ukuntu meze kandi si jewe muntahure bakunze ko yatukurira si jewe muntahure je umuntu ashaka ko umufasha kwanza bijya ni ibintu bisa biko dufashanya abibo bazana uburyo nanje nzana uburyo ariko bakaca bazana amanyama abiwo je icyatumye impa mikro je icyatumye nta na kimwe mfasha bigatuma nabo nkubita bikaboneka nabi ndabakubita niki nta kuntu je nari yari kuza kansigura inbox
siriwe anakujana akaza buhoro akambwira ati rindira akaza akambwira ati burya rindira we Linda, uri kurabwa sinaguciyemo. Je nahoze. Uri umugabo w'imbwa w'umushenzi umuntu ararivuze ngo ari kusanga inbox. Je mpijambo nanje nemvuge mpeze. Sibyo. Akaza akavuga ati burya rero mushikanje vyagenze nkuko yare mujya ati nije namuteye inda. Ati mushikanje waramuteye inda ati raba rero ukuntu twobigenza. Je nari no kumutwara. Madiba ntavyo yakubwiye. Madiba yarabikubwiye wowe umwishura nyaramupompoye nasanze ari sugi niwe yanyihereye amafaranga yama amafaranga ndamuha umwana urumva iryo jambo ribabaje ishavu rirashobora gukoresha umuntu nabi sivyo kuri iki gihe nabo bariko barabona ko bamfashe nabari rindi arakwereke bo baraje baraje bashaka kukushaka kumareza sosho kugira ngo jewe agateka kanze bagashira hasi sivyo icubahiro umwana wawe wivyariye urafite agateka agateka nyabaki namwase kubera abanyenewo amanyu umviriza Mr Madiba yavuze ko umutima ajya amaraso yawe ujya mudadafise mu nda edge yareje twakoze ikiganiro umukobwa bati ndiko ndababara mu nda nanasanti bona nk'arabonye ofisi nana kababaro umuntu atagufitiye santima hozi mugira gute ico no kubwiza ukuri cy'umwana ndamukunda kuba numvise ni uwanje sivyo nubu ndamukunda Sitarigere mbona n'umusi warimwe uvuga ngo uramukunda umukunda mubiki umukunda mubiki jewe rindana basi ndakubwiza ukuri sivyo nkunda umwana sinkunda biwabo nana umwana ukunda nana ndamukunda igihe umwana aja mu bitaro mu vyaguma yibaruka amaze ataragira wari kugenda kumuraba niwe yimvuga ati ndakuye no ngo nta mwanya afise niryo jama wishuye nzogenda kumuraba bazanya amanyama niyo mpamvu nabishuye uko ukunda umwana wawe idodema nyama ntavyo uraba bati ndankanyira me ndakunda umwana afise ko umutima ujya mwana afite ibise mu nda urabona inzoka iyo uyihonyoye ku mutsembe wayo iragukomora kandi nishavu nabo rero bashatse kumunyura ku mutwe agateka kiwanje ntako bampaye iyo baza bakambwira ari kibazo kimwe Madiba uyu musaza w'umukobwa namumvise yakubwiye ati azokwirerera we wonyine mushiki wiwe abagira neza bazomufasha kurera urya mwana ntibagukene kumubona imbere y'umuryango wiwe abamuvise ngero abadana twahangayitse n'indamezi 9 kugera gutera igise kwa muganga amaze kuvyara mwana amaze gukwiza imyaka 2 imyaka 3 utanga koza je ndi papa wawe ndi fyoko utazi umwana akuze gute haje imyazi 5 urazi ibiri amaze gukonsa umujye mudada kujya gusa ndira zico ngiye mvugiye ngaha umwana ndamukunda me abi wabo nibo ntakunda kubera Madiba umugabo w'imufisi bishenze usubiye kuvuga yuko umwana umukunda je turashwana urabone ibintu byonyine waharabitse kuri mishwana reka urazi nishuro wewe mate ugarura wewe umviriza Madiba urazi nishuro mate worimbwa umugabo wimbwa utagize cyumaze ntaca fisa maze umugabo gati ibi muri ko murambarira nimaze gusaba ubufasha muza muvyigo uradutega nzomwirerera kandi nabagira neza hari ico bazokora Zamije chance sivyo tuvuge nk'abantu bakuze biyubashe vuga ijambo wa murondeye Madiba uno musi mubwire Madiba umviriza ndakubwire no mu mutwe wawe ufute wanagure kandi mana umviriza oyaha umviriza Madiba oyaha mureke mana